Ndabaramukije amahoro y'Imana. Amazina yanje nitwa Fredi Tuyizere. Nifuje ko tuganira ku gitabo c'Imana bibiriya, twibukanye ibirimwo. Imana yakunze umwana wayo, hanyuma irema abandi benshi yifuza ko bamera nk'uyo mwana w'Imana. Ibashira mu itongo rya Edeni, Adamu na Eva, ibaha ububasha bwo kuzorondoka ngo nimugwire mwuzure isi. Hanyuma ibaha ububasha bwo kuganza. Mu itanguriro rero, igitabo c'itanguriro n'igitabo gikomeye cerekana ivy'Imana yashizeho, kandi nico kerekana fondation y'ibitabo byose, urufatiro rw'ibitabo byose byo muri Bibiliya. Ariko rero dushitse ku gice ca gatatu, ku murongo wa gatandatu mu itanguriro, herekana ingene ingorane yaje. Ibi byose Imana yaremye, aha turi ku